Kwigenekerezo rya 15 ntwarante umwaka wa 2025 niho abanywanyi b'umugwi w'abasatirizi b'akarere bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi WhatsApp mu gihugu cyose kandi bakaba bahurikiye mu makomite y'umutekano ivyo bita inyabune bifurizanya umwaka mushasha wa 2025. Ibirori bikaba vyatangujwe n'urugendo rwabakuye mu Kamenge rukabashikana ku bitaro vyitiriwe umwami Karede i Bujumbura aho bashoboye guha ibifungurwa abagwayi bagera kuri 35 hamwe na babiri barihiwe amafaranga angana ibihumbi 713 n'amafaranga 508 kuko bari babuze amahera yo kuriha ivyo bitaro kugira ngo batahe mu miryango yabo na nyaburya bari barakize. Kubwa Elias Nzamimana barongoye yamenyesheje ko ivyo bikorwa babikora atampembo barondera kiretse ko bahimbagwa no kubona umutekano ari wose mu gihugu umwene gihugu agatunganirizwa mbere bakaba banafise n'umugambi wo no gushinga n'isamirizi. Ntidukora ngo tuva ngo turondera impembo. Twebwe impembo yacu ni ku umutekano w'igihugu uhagaze neza. Abasatize b'akarere dukwiye Burundi. Abasatize bakora ibitari n'abatwiyitirira. Bajya mva ngo bagiye gukora ibi nabayitira groupe y'abasatizi bakarire mu gataribo. Groupe yacu abasatizi bakarere ku Burundi turatunganye ka turitunganije neza. Dukora nkantu rero dukoreye igihugu nta mpembo dukorera. Yanasavye bagenzi we kugendana ubwenge mu gutanga inkuru. Yaciye natera kamo bagenzi we hamwe n'abandi babishoboye kwegeranya uburyo bwo guterera umwana yitwa Claude agwaye umutima kugira ngo aje kwivuriza hanze y'igihugu. Edouard Mukoko ajeje umutekano mu gisagara ca Bujumbura yari yateye iteka ivyo birori vyo kwifurizanya umwaka mushasha yarakengurukiye abasatirizi bo mu gisagara ca Bujumbura kuko ngo bakorana neza mu nyabune yaciye abasaba kuguma barikanuye ngo nta kwijajara. Makomite y'umutekano abasatizi b'akarere muri kanure kurusha nico gituma nsubenda bakengurukire mweze mukora mu zaca Bujumbura ihoteli runaka numva naka telefone amengo hari abasore sore inzu runaka harimo abana banaba tabaranya nagiro ndababwire banya kuba abasatizi b'akarere nihagira umuntu azovuga ngo kijya n'igihuha ihibambewe igihuha uzokimenya neza ko ari igihuha uciboneye ushitse ukaraba abapolisi nama nawe babwiye ni waronka umuntu agutelefona ati ndumvishe abantu ukuntu nakuriya mu nziniyi shikayo wirabire harakantu bakunda kubasoba babafata babatwaye gato ngo baritahiye nawe uje yaguhaye inkuru ntumubwinga ituma ubarekuye basatizi b'akarere n'abapolisi bashuze murabishuza none abantu batware jo mwijoro none barihe ko twe tubona batashe tukabimenya nyakubaha dokoro n'abandi nababonye ngaha dukorana ico bita rendre compte. Rero basatiza ukarere ikijanye n'umutekano turagifise mugaye cyo kizira n'ukwijajara ico kizira n'ukwijajara abantu benshi barijaja ngo amahoro yaraje ugasanga bajya mu kondora zose panga karere neza kuko igihugu cacu tuzagikunda tudayigunze naho ababaya bariyo igihugu kiragwani. Ibirori bikaba vyarangiye basangirira hamwe. Mwomenya ko abanwanyi b'umugwi w'abasatirizi w'akarere bagendera ku civugo ngo iterabwoba ntirizoduca intege mu kuronderera ineza abene gihugu. Radio